imvo nyamukuru yatumye mudutumako Ashali TV mukayigomwa mukadutumako yo bari yahe kugira ngo mudufashe uko twumvise mufasha abandi ndababaze Madame Lazaro ubundi ho abajeje intwaro bo ngaha basanzwe bazi ubuzima bwa Mutama basanzwe babizi no kuri WhatsApp bari bamushize ko itumundi yari yagomba kugira ibitarabura amahera kuja kwa muganga bayivuga ku ikibwiriza isa babuze gusa aho baca kugira ngo bamufashe n'ayandi bashaka kumufasha. Turasuye kandi kora musancuti n'abagenzi ba Ashali TV. Uyu munsi masaha y'igitondo twazinduse tuja kuraba Umutama mbese n'umutamakazi wiwe basa nababaye mu buzima utameze neza. Mbega ndakubaze ikibazo, wewe uzinduka neza ukaja ku kazi kawe ka misi yose ukaronka amafaranga ukaronka kubayeho neza atangorane, mbega nigiki wa waratanze ku Mana? Ni ryari umaze kwicara ukiyumvira? Ni ryari umaze kwicara ukiyumvira mbega ni gihe kintu banarakutanze ku Mana kugira ngo mere nkuko? Mu gihe hari abandi batameze neza babayeho mu buzima bumeze nabi, ubuzima budashimishije. Mu gihe wowe uryamye ku gitanda hari abajyamye ku makarato, mu gihe wowe warayuriye agasosi kameze neza, mu gihe harundi yaraye araburumanga. Kuri ubwo rero kurikirana ino video yaciye kuri Ashali TV kugira ngo nihaba hari ikintu wofasha ugire icyo ufashije. Kuri ubwo rero gumana na twebwe abakunzi ba Ashali TV nkuko bisanzwe uyu munsi twagendeye mu Kamenge quartier Mirango ya kabiri, twaje ya mbere twaje kuraba Mutama araho mukanyava bidondora menye n'uwari we ni impamvu tuje ngaha anye. Ni inkuru y'akababaro, si inkuru inezereye gose kuri jewe, numva mbabaye nk'umuntu yaremwe n'Imana. Kumbure namwe sinzi ngene bizakugenda na mutwagende nasundi n'uyu mushingana ni sawa nyamuhabana murakomeye ndakomeye ariko nuko ngeni ndi mu gahingo umuhungu wanje yaranyirukanye. Okay, bo mwoba mwitwa bande? Nyamuhabana Lazaro ufise abana bangahe? 3. Urafise umugore? Yego ndamufise afasha. Umugore wawe wagufasha wewe? Niwe amfasha. Wowe ufise imyaka ingahe? 8. Imyaka 80. Ndumva urakuze. Oba wibuka imyaka umwana wawe wa mbere bafise? Umwana wa mbere? Yego. Oya yarapfuye nene navuye mu 58. Ndumva birababaje mugabo urihangana, twese niyo nzira. Ahantu tubonye muba muhaba igihe ngana gute? Aha tuhamaze imyaka 10. Wowe na madame wawe? Yego. Kugira bishike mube muri ubuzima bungana gutyo byavuye kuki? Byatanguriye kuki? Nuko mwatanguye cyangwa byahinduye? Nanye ndi umuntu twavuye mu buhungiro, umuhungu wanje caranyirukana anyukana ku parcelle yiwanje, nangazwa n'abashingana yabahaye amafaranga, senta yanyirukana kubera amafaranga, nshanza kwitindira ngaha. None warampaye indaro nawe yarapfuye, none hasiko umuhungu nawe senze ko tuzumvikana ngo amindaro nkuko wa mbere yarampaye indaro, amafaranga yo kuri hano ndayakura. Aho wangajwe hari harahanye mu Kamenge ruguru muri Tabo muri Gihosha. Iki naco ntokwibagira ni kuba mbe uyu muntu musabye indaro ngaha anye berabishika rimwe akabasaba amahera ku kwezi canke abasabye abahindaro kwa gusko? Ahora dusaba amahera ku kwezi 40. Ahantu hameze gutya nabonye. Hama gufunguraho biraborohera cyane? Tworohera mukanje aracingero tukarya, twongera naho notwe dukuye kuri aya makara twongera tukarya. Mbe muri byo byose mu nshamake tukoze nubwo tworoheye mu kuduha umwanya wanyu mugufi, hoho musabiki nk'abantu bumva bo babifise, nk'abantu bumva bo bafise agatima ko gufasha. Icyo twambara n'icyo turya, icyo turya naho tuba. Ego nivyo. Hama kuvyerekeye leta nayo ntacyo muhisaba?
leta yo dufasha gutyo nyene kuco dufungura naho tuba. Imvo nyamukuru yatumye mudutumako Asha TV mukayigomwa mukadutumako yo bari yahe? Kugira ngo mudufashe kuko twumvise mufasha abandi. Oya twe ntabo dufasha ahubwo twege tumikanisha ibikorwa by'iwacu kugira babandi bafite agatima keza, kugira babandi bahezagiwe n'Imana barabe ko uwo bafasha niko kazi kacu gusa. Hama nko bafite ako gatima ko kubafasha mwe n'umufasha wanyu n'abo bana bo basangahe? Byo kugira babaronke byo genda gute? Naha nyene. Naho bazi nk'abari kuri kamera naho bazi kumbure mwebwe murashobora gutanga adresse ikwiye kubera hajya ari abantu bahezagiwe n'Imana. Ni adresse naha nyene nahandi. Aha ni kujya kangahe? Aha ni ku nusu y'ikindwi. Ni kugindwi quartier Mirango ya mbere kugindwi mbe nta nimero ari ngaha muri Mirango ya mbere. Nimero 3. Kugindwi Mirango ya mbere nimero 3. Mufaso wa Lazaro mbo twumvise ibyo mutama twaganiriye vyiza kandi agerageje kwerekana gahinda n'umubabaro sanzwe afise mbe ndababaze. Wewe tukitangura mbe mwa mwitwa bande? Nitwa Nahimana ya Kerina. Akerina avuga ati ndumugore wa Lazaro. Ndumugore wa Lazaro. Je namuje ko ndumupfakazi nawe yapfakaye maze kugera mu rugo yarafise aho twaba ari kinyuma yaho umwana wiwe yaramwatse itongo tuje tuguma twangara tugiye kwangara sinzi umutama yaduhaye indaro umutama yari nze mu kinama amaze kuduha indaro inyuma yaho yaritavye Imana none amaze kwitaba Imana none abana biwe nabo bariko baravuga ati none ko papa ariwe yari yabahaye indaro ubu natwe dukeneye kubaha indaro dushaka rero ko muza murariha amafaranga none amahera ntawe tugira none ubu nyane kuzoja mwibarabara. Mbe madame Lazaro ndababaze ko mwavuze ati mwashakanye musi mwapfakaye wapfakaye na Lazaro yapfakaye ubundi ho uyo ubwa mbere uyo yapfakaye ko Lazaro yoba yaramusiganye n'abana cyane abana yari yarabasigaranye mugabo barapfuye hasigaye umwe muri abo bari bavye wonyene yaturiye wonyene niwe muhungu we mukuru niwe yaturiye wo hagati niwe yaturiye yafashe itonga aratwara yaramuhenze ngo papa ngo je ko mfise amafaranga ngo reka nubake tugabura amazu inyuma yaho aje kubaka agakorotira yaciye amuburanya aramuburanye baraburana ku mutumba aranka kwitaba ageze muri sentare y'intango mu Gihosha naho nyene aranka kwitaba nyuma yaho yitavye baca batanga amafaranga twabaye twebwe tukironka parcelle burya mu Ngagara bace bakurikiza urubanza rwaciwe mu Gihosha muri sentare Gasambura amanza naho nyene bakurikije iyo nyene natwe tuca turataha kubera ata amafaranga twari dufise yo gutanga nta mahera twari dufise yo gutanga twari tuvuze tujya twari dufise nayo dutanga twaburanisha umutwe n'amaguru ariko nawe akaburanisha amahera kuko nta muntu wabonye abegwa icabona n'umuntu uzenya n'umwishwa wiwe nta cabona afise c'iryo tongo nimwishwa wiwe niwe yamuburanira ngo yahabagabiye ngo ari kumwe ngo namushikiwe. Haciye imyaka ingahe ivyo bibaye? Imyaka indwi. Ariko je nuva kumenga ndabakunda no bahanura ko musubirayo mugasubira urubanza bushasha kora bya bindi byo mu myaka indwi kugera isaha byagiye birahindagurika turi kuvuga ngo baratanze amahera boya ndabangire ngo basi musubira sinzi ko ari umuntu yobibafashamo hogera nk'umuntu yibafashamo mu bisubiramo mukaraba ko mu kwigaruriza mu byo wanyu hakuru reka ibyo twihoze tubananye kubyerekeye ubuzima bwanyu ngire mubaye kugera isaha ngire tubayeho jewe n'ukuri abantu barabonye yuko mbaye mwibarabara ngenda kuri Rwanda tora isuka ngira imiserege y'abantu nyamuna caramunzanira ati rero ndamuguhaye kugira ngo akuzanira nde anzanira uwo muntu amutudukara aramumpa barasinyirana ati rero jewe amaherezo zoyatora iwanje kugira dufashe uwo mutama n'uyu kugira ngo baronke ico bafungura nico gituma rero uwo nawe nyene n'umukirisu kuko yarampaye ubuza aho nza ndakura mugabo bihombye nawe je bundi yashatse kuja kumfungisha kuko bihombye
rero n'ubunya asubiyemo agira ati reka ndakugerageze nabyo hari igihe bazana umunyota tugasanga ni ibiti urabona hari igihe nabangagiye gifuko kiri hajya nico nakuyemo ati bica birahomba byo bundi hatswe kumfungisha banasabira ikigongo tiwongera umuhe umugerageze urabe ndababaze madame Lazaro ubundi ho abajeje intwaro bo ngaha basanzwe bazi ubuzima bwa Mutama basanzwe babizi no kuri WhatsApp bari bamushize ko ibyo yari yagomba kwinjira ibitarabura amahera kuja kwa muganga babivuga ku ikigweriza isaha babuze gusa aho baca kugira ngo bamufashe n'ahandi bashaka kumufasha uwo munsi baramuhaye 200 byo kuja kwa muganga ya mudamu niwe yatoje arawucisha kuri WhatsApp amahera y'abarundi bazikogoye bagiye baratanga amakebuka bamuha 200 niyo bamuhaye niyo atwaye kwa muganga ariko kwa muganga bari bamusabye radio ko yoja muri radio kugira barabe icagwaye nibo baragwaye baracagwaye mwamuramenya ingwara nyezina y'abagwaye ubwo mbere bamutoye igituntu hanyuma ubunya kubera bari bavuze ngo baje muri radio kugira barabe ko igituntu cagabanutse ariko ubu nta mahera yarose okay mbo musabiki abakunzi ba Asha TV kumbure wafise umutima wo gufasha canke musaba iki kuvyerekeye abagwiza tunga canke abantu bafise wa mutima canke abanyamashengero canke abantu bubaha bagakunda Imana kuri mwebwe muvamwe basaba iki ubwo ikintu dusaba twotaba ko bodufasha bakadufasha amahera yo gupanga canke bakaduha aho tuba nitwo dufungura kugira ngo tubeho nk'abandi tubeho twisanzuye tukareka kuguma tumeze ukunya kugira ngo tubona umuntu tumengo twokwinyegeza hari kibazo kibona nibagiye mbe abo bana batatu mufitaniye bose mujyamana muri inzu nyene canke umwe hari umuntu yamumereye ndari umuhungu umwe ahandi ku wundi muhana abana mwarabashibaguye bamwe baba hirya no hino ntimubabana ngaha anya twobana ngaha umuhungu umwe n'abakobwa babiri twobana mwiyi twagiye kubasabira indara ahandi hantu ndakeka abakunzi ba Asha TV bariko barumva amarira n'amaganya yanyu bivanye n'ingene mwasanzaje abana ndakeka nibabayeho neza nibabaye mu mutuzo w'abavyeyi bose babiri namwe ubwanyu twabonye umufasha wawe asa nk'uwamugaye nawe ubwawe turamenga mikoro si meza ndakeka abakunzi bacu n'abantu bafise impuhwe n'abantu bumva kandi n'abantu bakorera Imana bafanzi ba Asha TV ibi nivyo bibazo biri kuyisa utarahagenda ntuburahamenya uyu ni Balthazar Lazaro n'umufasha wiwe ubuzima babayemwo si bwiza gose fasha nawe zofashwa kibohose ngaha ku isi no mujoro kiba kibohotse ndumva neza nka jewe nto kwirengagiza abantu baba bamaze gukura nk'aba abantu batwibarutse bakatuvyara bakadukuza kugira n'izisaha tukaba tukiriye tugihumuka vraiment ibaze nka wewe kugira izisaha uriho urafungura gatatu ku munsi mbwa akaba ari abantu bagifungura rimwe ku munsi gusa amaboko barahezagiwe ukaca ubideha ariko wa wundi adafise n'icefu ca ruguru ajyama ahantu ngaho wabonye yambara nkabijya nyine wabonye akaba atanica afise mu gihe wowe wirigura ati impuzu wirwa uragira impuzu kumbure harizo wambara hari izindi utakicambara harizo wibuka n'izindi utacibuka ugasanga uriko urakora Imana mu jisho rero jewe tumira buri muntu wese yumva ko yoshobora yumvise ikiganiro cyabo nico kiganiro ko yo kwegera uyu muryango utifashe uyu muryango ubayeho nabi akawutererana nk'agasabuni agahuzu ibintu nk'ibyo nko mumvise badutumye kugira kumbure bababaye nta muntu umwe ashaka ko ibyiwe byosohoka kwaruko wonye mwari kumwe na Espia wa muntu wanyu mutanka mukunda Espoir twese turi kumwe na Mutama Lazaro reka tubifurize umunsi mwiza Lazaro usezera abafana basezere